masengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 Nyakanga, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA asanzwe aserukira imbere y'amateka Ishengero Méthodiste Unie mu Burundi, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura, hamwe n'abajejwe intwaro, yarifadikanije n'abakirisito bo mw'Ishengero Méthodiste Unie Paroisse Rohero yo mu gisagara ca Bujumbura, mu gisabisho cyo guhimbaza Imana. Inyuma yo kumenyesha abakirisito b'iryo shengero intambwe bamaze gushikako mu gushigikira Reta mu bikorwa vy'iterambere, nko mu vyerekeye kubaka amashure, Nyeniteka SINZOHAGERA yabahamagariye kubandanya bakora ibikorwa nk'ivyo, aca basaba kuba abakirisito babushitse mu gusenga no kurondera ibihe vyiza ku Mana. Ishengero muri rusange rimeze neza, ibikorwa turabibandanya. Nibaza ko muherutse kubona twinjira amashure 3 inyabugogo, Nyakanga mu gice cy'Uburundi naje kuyugurura, kandi yarakeje by'ukuri Ishengero rya Méthodiste Unie ingene turiko turakora, ingene turiko dutanga akarorero keza mu by'iterambere, nagaramishe ko n'ibindi biri inyuma kandi byinshi cyane. Bitegure kwakira umugisha kuko urahari. Ariko kandi mbandanya nsaba Ishengero mubandanye kuba by'ukuri abakirisito, kuko imbere yuko twugura bijya bikorwa by'inyabugogo amajambo numvise mvuye muri mwebwe ngo twaragurisha ibanda by'Ishengero, ngo n'ababiguze murabazi bajye amashuri sa y'Ishengero sa iki. Turakwiye by'ukuri gukura. Ndifuza by'ukuri yuko igihe nzoheza ikiringo canje nzobasigira umutahe udasanzwe mu Ishengero rya Méthodiste, kandi ndabisengera Imana. Ndasenga Imana kandi by'ukuri ndabona ikiganza c'Imana, cyo gituma ndababwira ati n'ibindi biri imbere kandi byinshi. Turifuza ko Ishengero rya Méthodiste Unie risubira muri ya mashengero uko ryari riri mu myaka 80, kandi byose birashoboka. Ndongo zacu nako ndavuga ngo imbere ni heza. Nanjye ndavyatura mu izina rya Kristo Yesu, imbere y'Ishengero ni heza. Haleluya. Ego kwe, kandi ndiko ndabikabakaba kuko tubikura mu buryo munsi y'imwe tukabigira ibiboneka. Haleluya. Turabikwega, tukabikwegesha ukwizera kandi bikaza. Haleluya. Nimuze rero mutangare utangiye kubaka amagorofa, nimuze mutangare kandi mwisi ya vuba, kandi ntazora amafaranga y'Abanyamerika, nimuze n'amafaranga y'Abarundi gahanye. Haleluya. Ariko ndiko ndababwira kugira ngo nabatere ibyizigiro. Ishengero yafise umutahe wa mbere ifise abantu. Iyo umutahe ukomeye cyane, nibwo butunzi bwa mbere Imana itanga. Ifise abantu, Imana duhaye abantu, kandi abantu by'ukuri bakora ibikorwa. Abo rero ndabashimira Imana. Hariho bamwe bisamaza, ariko nawe kwisamaza kuko Imana igishobora gufaka. Wowe udakoze abandi barakora. Niko bimeze. Uko ni igikorwa c'Imana. Tuko turakora ko c'Imana. Tuko turakora twubakira Data nawe aramenyera bigenza. Kandi Data ahemba neza, nta herana, iyo yabonye umuntu ariko aramukorera aramenye ingene amwuzuriza, ingene asubiza handi byose yakuye akamusubiriza mu nkoko. Haleluya. Niko Data wacu akora. Rero Ishengero ry'Imana mwandanye gusenga, mwandanye kwiyegereza Imana, murondera ibihe byiza imbere y'Imana. Imana yacu ntitetereza, Imana yacu ntihemuka. Abana b'abantu bashobora guhemuka, mugabo Imana ntihemuka. Imana yacu izokwamara umwizigiro isi yose, naho byogenda gute, naho byocangana, iguma ari umwizigiro. Rero ndabateye intege mumenye kandi mwifatikanye n'indongozi, mwifatikanye nanje. Iyo Ishengero rya Méthodiste ni muri ko muraja ni heza cyane. Je ndahabona mu buryo bw'impemu, ndifuza ko namwe muhabona mu buryo bw'impemu. Ni heza, kandi mwisi ya vuba muzotangarira rino shengero, uzoritangarira.